Karibu kuri channel yacu ya Nolite TV. Mambo vipi? Tugiye kuraba izi nyigisho zacu. Computer ni iki? Ni ibihe bigize computer canke mudasobwa? Ego tugiye kuraba ivyigwa byinshi, tuzobona akazi ka computer ikora iki, ifise akamaro akahe. Karibu ngaha kuri channel yacu. Computer canke mudasobwa ni iki? Tuzobona ingene ivyo bagiye baravuga ku bijanye na mudasobwa canke computer. Tuzoyibona kiutaalamu zaidi, abahinga bayivuga kwiki. Tuzobona ico imashini canke mudasobwa icari cyo, kari igikoresho gikoreshwa umuyaga nkuba kijanye no kwinziza inkuru canke ico bita data, canke guhindura inkuru, canke kugira kubika ibintu. Computer canke mudasobwa itandukanye n'izindi mashine z'ubwoko bwinshi nka kamera n'ibindi. Tuzobona byinshi kuri iyi channel yacu. Tuzogenda turabona ibintu byinshi bitandukanye bijyanye na computer nko muri iki gice cyacu cya mbere. Guma mukurikira channel yacu ya Nolite TV, muzohabonera byinshi. Tuzobona mudasobwa, ubwoko bwazo canke ingene ikora. Tuzobona kandi n'ibintu utegerezwa kumenya kubijyanye na mudasobwa canke computer canke ordinateur, ati akazi ka mudasobwa nakahe. Tuzobona vyinshi, gushira ibintu muri CD canke kurorera ama video canke gushiramo ama program. Akazi ka computer canke ka mudasobwa. Computer ituma twinziza ibintu muri byo. Aha tuzovuga byinshi kubijyanye n'akamaro ka computer, inkuru canke ibyo uyihaye canke amategeko uyihaye. Ati akazi gakuru ka computer canke ka mudasobwa no kwinziza inkuru canke guhiga amakuru canke guhiga data ziba ziri muri iyo mashini. Tuzobona byinshi. Ishobora no kudufasha kudakora cyane, ikatworohereza ibintu. Karibu canke kaze kuri iyi channel yacu kugira ngo uzohamenyere byinshi kuri iyi channel yiwacu. Karibu. Akazi kayo cyane cyane ni kubika amakuru canke data. Mudasobwa rero ishobora kubika ibintu byinshi canke ikabika n'amaprogramu adufasha gukoresha, ibika ibintu byinshi canke gutanga inkuru, information. Tuzobona ibintu byinshi bijyanye n'ingene dushobora kubika ibintu muri computer, tukabishirayo canke tugakina video, tukarorera video. Idufasha ibintu byinshi, kurorera video canke gukora video, nkajya amakomedi mubona canke ibindi. Ati akazi ka computer no kwinziza canke guhiga inkuru canke gusohora inkuru no kubika inkuru canke no guhagarikira ubuzi bwose bukorekera muri mudasobwa. Tuzobona ibintu byinshi bitandukanye. Turavye nk'intuze mu ncamake, irinziza ibintu niyo bita input. Urumva irinziza ibintu ibyo ufata winzizamo, kandi ikabika ibintu storage au kuhifadhi, canke processing, kuchakata, kuhiga inkuru canke gusohora inkuru canke ivyatowe ariyo matokeo. Akamaro ka mudasobwa nako koba ari akahe? Mudasobwa ifise ubushobozi bwo kunyarutsa cyane mu isegonda rimwe
mu isegonda ishobora ifise ubushobozi bwo gukora ibintu yihuse. Mudasobwa kandi ni ibintu yo kwizegwa, amakuru itanze aba yizewe gose. Nyimba ari 2 guteranya 2 ntibingana 8, ariko izana amakuru nyayo. Nyimba ari 2 guteranya 2 ntizotanga 8, izotanga amakuru nyayo. Ntishobora gukosa canke itange amakuru atariyo. Computer canke mudasobwa ntishobora kwihenda, ayo itanga amakuru yizewe kandi nyayo. Computer ikora akazi umva automatikema, ntavyo kurinda kugira kwiyumvira ibiki n'ibiki. Ivyo uyitegetse ubonyene ishoka ibikora, ntavyo kurinda ngwirikira cyahariya ngo ibiki n'ibiki. Winjijemwo ikintu ubonyene canke ivyo uri kurahiga, ishoka ibiguha utarinze guhangayika uja guhiga hariya na hariya, ubonyene automatic. Computer irapunguza akazi. Ntabijya dufate urinda gukoresha ibikaratasi byinshi. Computer yoyo umwanya ishobora gukora ibintu byogiye ku nkaratasi nyinshi, ikabikora mu ntuzeye ku kintu gitoyi gusa canke ku rukaratasi rumwe, ugakoresha n'intuze uruntu ugakoresha umwanya muto kandi urukaratasi rumwe. Ati na computer irashoboye, irafise ibintu dushobora kuyigaya. Computer nta hisiya ifise canke nta feelings ifise yoyo, kandi nta bubabare, ntibabara canke ngo iryohegwe. Computer ntishobora gukoreshwa idafise umuntu ayikoresha. Ni hakujya impumyi urayerekeza. Computer yoyo nta bwenge ifise. Computer nta bwenge ifise, burya nk'umuntu ashobora kwiyumvira canke idakoreshejwe ntushobora ntishobora kwikoresha ubwayo nyene. Computer ntishobora kwiyumvira ikibazo, kandi computer itegerezwa gusaba intuzeye ahantu heza canke hafise isuku kugira ngo uyikoreshereze ahantu hafise isuku, kubera ikoresha umuyaga nkuba. Rero bisaba uyikoreshe ahantu hasa neza kugira ngo ntiyononekare hakiri kare. Tuzobona ibintu byinshi cyane kubijyanye na computer nko mu gice cya kabiri. Computer ifise intuzeye, ivyo tuyigaya ni bike kuriko ivyo tuyemerera. Ivyo tuyemerera ni byinshi, akamaro kayo ni kenshi. Computer ni tegemezi. Computer haina hisia. Computer haina IQ. Urumva computer ntishobora kwiyumvira, nta bwenge ifise, ariko ikoreshwa n'umuntu. Nkuko twavuze computer rero, computer intuze akamaro idufitiye ni kenshi kuriko ivyo tuyigayira. Rero computer ikoresha intuze mu mwanya mutoyi cyane. Tuzobona ibintu byinshi, tuzokwiga amaprograma ajyanye n'ingene twokoresha computer canke ivyo dusaba. Dufate Microsoft Office idufasha gukoresha muri biro canke muri office tutarinze guca hariya na hariya. Tuzobona ibintu byinshi, zamurakurikirana iyi channel yacu. Iki ni gice ca mbere, ayo intangamarara kuri intro canke intangamarara kubijanye na mudasobwa. Tuzohigira byinshi amaprograma. Ubu dutanga inyigisho za computer kuri iyi channel yacu. Tuzobona byinshi: input, output, IQ devices, hardware, software, type of software. Tuzobona ubwoko bw'intuze bw'amaprograma dushobora gukoresha. Tuzobona icari cyo computer canke ibikoresho dushobora gukoresha canke dushobora gukoresha mu gihe turiko turakoresha computer. Ni kwa kila mtu, jiamini tu, hata wewe unaweza. Nta muntu adashoboye gukoresha computer. Tuzokwigishanya, nta numwe adashoboye kuyikoresha. Twese twagiye turaca kuri ivyo. Ni lazima
ufashwe canke habe uwukwerekeje kugira ngo ushobore kumenya kuyikoresha. Turabahaye kaze mukore na subscribe canke abone kuri channel yacu ya No Lie TV kugira ngo muzoze muraronka amakuru. Murakoze.